Akabazo ka mbere nyakubahwa buramatari w'intara ya Kayanza mugishika mu mabanga yo kurongora ino ntara icivuzo canyu mwashikirije nuko ino ntara ya Kayanza yoba intara igwiza umwimbu mbere ku buryo n'izindi ntara ziza kuyisumiramo. Ku kijanye n'iryo hangiro mubona intambwe igeze hehe? Nivyo twavuze ko Kayanza twifuza yuko yoba ikigega cy'igihugu. Ivyo rero na cyane cyane dufatiye ku mwimbu w'umuceri aho dufise umwonga wa Ruvubu amahegitari arenga 800 kandi uwo mwonga ukaba wateguwe vya kijambere n'igihugu c'Ubushinwa aho leta y'u Burundi yashizemwo imiliyari zirenga 12. Uwo mwonga rero turawizeye ko ejo canke hirya y'ejo dushobora kwimbura amatoni ashobora kugaburira igihugu cose. Ivyo rero biriko birakorwa, turamaze kwimbura ubwa mbere ariko ntivyashimishije kuko bwari ubwa mbere bisaba yuko uwo mwonga ubanza kumenyera ico gitego. Kandi twarazanye n'uwundi mugambi mwiza wo gushira amatongo hamwe. Murazi yuko intara ya Kayanza benshi bavuga ko ari intara amatongo yatse, mugabo uno munsi twarize ubundi buhinga bwo gushira amatongo hamwe. Mugabo akarimbi kumwe n'igihugu kakubahirizwa. No kuvuga rero barimira rimwe bakabagarira rimwe, umunsi wo guteragira ubumwe n'umunsi wo kwimbura ubumwe, ndetse harubatswe n'ibigega twokwita amahanga yo kwimburiramo kugira ngo umwimbu ubonetse. Murabona ko leta yacishiraho umugambi wo kugura na cyane cyane ibigori uko byarakozwe mu mwaka uheze, kandi abenegihugu bararonse udufaranga tutari duke. Ndababwira yuko mu gihugu cose ku mwimbu twaronse twagize twabaye ari 10 mu ntara zose, mugabo twaratahuye si uko twimbuye ibigori bike, ahubwo nuko dufise n'ababifungura benshi. Rero uno munsi ndacavuga yuko kandi ndacafite icizere ko Kayanza mu minsi iza izoba ikigega cy'igihugu, ariko ivyo ntibishoboka twese tutari hamwe. Nk'uko nyine icubahiro umukuru w'itwa yabivuze, turi hamwe twese birashoboka. Nyakubahwa buramatari w'intara ya Kayanza, hari ibigo bijejwe kwegeranya no kugurisha umwimbu w'amata vyubatswe mu makomine atandukanye agize intara ya Kayanza, ariko amakoperative akorera muri ivyo bigo aridoga ko hari bamwe mu baza kurangura uwo mwimbu w'amata badaheza ngo babaheranira. Ivyo navyo bigatera ingorane ku borozi kugira ngo baronke uburyo bwo kubandanya bakurikirana ibitungwa vyabo. Mbega hari coba kiriko kirakorwa kugira ngo mufashe abo borozi b'amata kwishuza? Ivyo vyarabaye, mugabo bigomba gufata izindi ngingo zo guhamagara abo bantu baguze uwo mwimbu, ndetse benshi twarabahanye ku buryo twabategetse ko basubira kugura ari uko bishyura ayo mahera. Hari n'abo twari twabwiye yuko barengeje ikiringo c'ukwezi tuzoga tubashikiriza ubutungane, mugabo uno munsi nka bose bariko barariha imyidogo yariho iriko iragabanuka kubera yuko abajejwe intwaro twaciye ico gisata tugifata mu minwe. Umuhanuzi wanje ajejwe iterambere akaba yarabakoranije bose abasanzwe bagura urya mwimbu w'amata, arabagirisha inama, arabaha ikiringo ntarengwa. Ubu rero benshi bariko barishura, utazishura nawe ubutungane buramurindiriye kugira ngo mukubite intaye mu gahanga kubera yaze kwishura abenegihugu. Hari amahinguriro amwe yo guhesha agaciro umwimbu yagiye arubakwa ijya n'ino mu makomine y'intara ya Kayanza, ariko kugeza uyu munsi atariko arakora, mbere n'ayakora agakora nabi
mabi. Aha tugatanga nk'akarorero k'ihinguriro ry'amavoka ryo muri zone Kabuye muri komine ya Kayanza, iry'amabungo muri komine ya Matongo, iry'ingano muri komine ya Muruta. Ingorane yoba yarabaye ariko hakorwa iki kugira ngo ayo mahinguriro agire ico amarira abenegihugu n'intara ya Kayanza muri rusange? Aya mahinguriro rero yagiye arubakwa cyane n'amashyirahamwe adufasha ayubakira amakoperative. Ayo mahinguriro rero nivyo amaze kubaka ayo mashyirahamwe yaciye menshi yarakuyemo aragenda. Mugabo icyo tubona ni uko turiko turahamagarira abenegihugu na cyane abagwizatunga gushiramo imitahe mw'ayo mashyirahamwe, kandi nashimiye abamaze kubikora kugira bashire imitahe mw'aya mahinguriro mato mw'aya makoperative kugira ngo ashobore gukora neza. Twarandikiye rero ishyirahamwe Regideso kugira ngo ishobore kudufasha, kandi nibaza yuko bariko barabikorerako. Mu ntara ya Kayanza hari amasite y'abatesheje izabo urwimo rw'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na gatatu atari make. Hariko hakorwa iki kugira ngo abo bantu basubire mu zabo kugira ntibame kandi bitwa impunzi mu gihugu cabo? Leta mvyeyi, leta nkozi yarashizeho umugambi w'uko aba baje ibitabo bari hagati mu gihugu na cyane kuri ya magume yo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu, aba bantu bosubira mu ngo zabo kugira ngo iri jambo ryitwa abadeplase rifutwe, kuko twasanze iri jambo ari igitutsi. Igihugu cy'u Burundi gifise amahoro n'umutekano bikwiye, nta mpamvu n'imwe yo kubaho impunzi hagati mu gihugu. Ibi rero twarabisabwe mu nama twakoreshejwe na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu mu mwaka w'ibihumbi 2020, ababuramatari bakigenwa, aho biri mu vyo nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu yadushinze kuza kuvugana n'abo twita abadeplase, tukayaga mu mahoro n'umutekano, mu mwumvikano, tukabigisha kandi tukabumvisha ko nabo nyene bikwiye ko boja mu matongo yabo. Aha mu Kayanza iwacu rero barabitanguye, novuga nk'Imuhanga, novuga nko mw'Irango, no mw'ikambi y'abatwizabo yo mu Gisara iri mu Imuhanga, hamwe n'iyindi iri mw'Irango. Abenshi muri inoci bariyubakiye amazu. Twarabafashije na cyane dukoresheje abanyeshure bari mu buruhuko, tugasaba abajejwe intwaro na musitanteri gufasha. Ahenshi barafashije, harubakwa amazu atari make, kandi leta mvyeyi, leta nkozi nari nabivuze mu ntangamarara yuko ibiro vya nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu vyaduhaye amabati. Ndibaza muri nondwe canke mu gutangura ko tuza gusakara amazu atari make yamaze kubakwa mw'ayo masite.